mwaramutse bivanye naho muriko muratwumviriza muri iyi ni radio PSFM y'ugwaruka ushobora kuyumva amasaha 28 kuri 28 muciye kuri westatu akaburungu radio PSFM akaburungu home amakuru mu rurimi rw'ikirundi muyumva kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu turi ku munsi wa gatatu w'igerekerezo rya 21 ruhuhuma umwaka n'ibihumbi 2024 amakuru y'uno munsi ashimikiye kuri zino ngingo nkuru zikurikira. Ntara ya Kayanza muri komine Muruta musantera amenyesha ko atabantu bitwaje ibigwanisho bibonekeza mu komine arongoye agataho asaba inzego z'umutekano kurikanura. Umupfasoni Ahuna Eziakonwa icegera c'umunyamabanga mukuru w'ishiramwe mpuzamakungu ONU ari mu rugendo mu Burundi azosoza kwigerekerezo ya 23 akaba azobonana n'abanyepolitike abaharanira agateka kazira muntu hamwe n'umukuru w'igihugu. Naho mwishira hamwe rige itekaho bavuga ko abantu bashika kundwi bagandaguwe mu kiringo c'iyingi imwe gusa agatungwa agatoke inzego z'umutekano ko bari nyuma yayo mabi biri mu cegeranyo basoye muri iki gitondo. Amakuru twabateguriye saya gusa tubafitiye n'ayandi avugwa mu bindi bisata umana na jewe bya Tortori haragira mu ngungira ndayabashikirize aba ndiko ndafashwa na Chanel Ntayiraja ubuhinga bw'ivyuma twese hamwe tubahaye ikaze. Radio PSFM. Yewe ipromusanze ari mbi canke yatsinze amatora yatsinzwe mu matora gacuzo kagira kumbure bibi bisumbirije ivyo iprone aho rigira nk'ije novuga ko ari bibi bisumbirije begabo Frode yatwaye amezi 3 yatwaye amezi 3 ubutegetsi bwa gisirikare burayitembagaza ndafise itangazo amezi nari ndavuga ati kuvubu jambo ntari guciriyemo warumva rero bivuga nakure turahaza ubonde kajenga heza nakwitonde warumva rero ngo mvuge basi banda aho bwe ntiwashaka bivuga sinari ndaguhaye jambo sije ndanaritanga ngaha. Amakuru tuyatangurire mu vy'umutekano mu Kayanza aho amakuru yaragize imisi acana koko mwino misi ibonekeza uruja n'uruza rutamenyerewe rw'abantu bitwaje ibigwanisho imuruta ngo abanyagihugu borema kuko ari bihuha. Mu gihe kuri uyu wa kabiri havuzwe ko ku mbuga hwaniro zitandukanye ko abenegihugu baba hafi y'ishamba cimeza rya Kibira harimo nabo muri komine Muruta ngo bavuga ko mwino misi hibonekeza uruja n'uruza rutamenyerewe rw'abantu bitwaje ibigwanisho bavuga ikinyarwanda n'igiswahili mwijoro ngo bakiba mu mirima. Musaneri wa komine Muruta Odase Hacimana avuga ko ngo ari gihuha cyaciye kuri izo mbuga. Kubwiwe ntivyumvikana ingene umuntu ari muri Amerika canke hanze y'igihugu yobimenya gusumba abakuru b'imitumba yegereye iryo shamba. Naho biruko yamara asaba abenegihugu arongoye kutijajara ngo bajyame umukondora zosi abahamagarira ko babonye umuntu wese abateye amakenga ngo bobimenyesha abajejwe intwaro canke abajejwe umutekano. Asaba kandi ko ugwinjiriro rwose rw'ikibira ko barucungerewe umwanya wose. Uwo mutegetsi akemeza nuzoraza umuntu ntamwandikishe
atazoba ashakira ineza igihugu. Mu nama yagiranye kuri uyu wa gatatu n'abenegihugu bo muri zone ya Nkonge yasabye ko bocungera amahoro n'umutekano batekanye kuko ngo ingabo z'igihugu ziri maso. Mu kibazo cyo kuja kurondera ingwano hagati y'u Burundi n'ababanyi, leta y'u Burundi yari ikwiye kubanza kwitaho ibibazo bihanze igihugu ikabitorera inyishu. Ni nyuma yaho hahanahanywe isanamu y'umunyeshure yiga muri kaminuza y'u Burundi ariko arahembuzwa ifanta kubwo kugwa isari. Inkuru ndende na Odasi Kaburo. Mu gihe umwuka wa politike atari mwiza hagati y'ibihugu bibanyi n'u Burundi ku buryo ku mpande zose barikanuye, Roza Hakizimana avuga ko leta y'u Burundi yari ikwiye kubanza kwitaho ibibazo bihanze igihugu c'u Burundi ikabitorera inyishu mbere yo kurazwa ishinga no kwatsa umuriro mu babanyi. Muri ivyo bihanze abarongoye u Burundi harimo ikibazo c'inzara izura inzara muri kaminuza y'u Burundi, kugezaho habonetse ifoto y'umunyeshure arambaraye ku nzira ariko arahembuzwa fanta asa n'ubishwe n'inzara. Ifoto yamaze imisi ihererekanwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Iyo nzara irangwa mu bigo vya Rumuri ikaba ifatiye kubwo kwima akafashanyo kagenewe abanyeshure ako bita prebourse, aritwo dufaranga tutarenga 60,000 tugenewe buri munyeshure yatsinze ikibazo kandi akaba yemerewe kwiga muri kaminuza y'u Burundi. Udufaranga ahabwa buri kwezi mu ntumbero yo kumufasha kuronka utwo afungura, uburaro n'utundi twankenerwa tumufasha kwiga akazosubizwa leta y'u Burundi igihe wayahawe ahejeje ivyigwa vyiwe, mbere akaronka n'ico akora. Mu kibanza cyo kuja kurondera ingwano hagati y'u Burundi n'ababanyi nk'u Rwanda, yarikwiye kuraba ibibazo yonyene ifite. Kurondera ingwano hagati y'igihugu c'ababanyi canke gutoteza, ivyo byose yarikwiye kubanza kubireka ikitaho ibibazo bihanze igihugu. Ivyo bibazo navyo ni vyinshi, ntawuza kubidondagura ngo abiheze. Nukuraba abanyeshure bariko baragira ibibazo bo kuri universite kubera akaburuse kabo batakakaronga, none basigaye babura ico barya, bugushikaho barabuzwa ifanta kwibarabara. Birababaje. Ivyo byose ni ingorane iyo leta yitera, kuko ntishobora, inzara yateye mu gihugu ntibashobora kuronga ibyo babagaburira, bazokwicwa n'inzara bagweyo. Roza Hakizimana yahoze ari umushinga amateka akabandanya avuga ko atari ivyo gusa bihanze igihugu c'u Burundi, ikibazo c'abanyororo bafungiwe ubusa eka n'abandi bahejeje umunyororo wabo ariko n'ubu bakaba bakivundiye mu busho, nabo nyene bicwa n'inzara gisa n'icananiranye. Hari abanyororo bicwa n'inzara. Ejo bundi baravuze ko abanyororo bo b'Igitega bamaze iminsi 2 batarya, nabo nyene bariko baricwa n'inzara. Mbere barababwiye abanyororo bo mu Mpimba ni benshi. Hanyuma ugasanga iyo leta mu kibanza cyaho yokuye abanyororo baheze iminyororo ngo batahe, ikabagumiza mu minyororo, abandi nabo bakabapfunzwe atanico bacumuye, ari uko gusa batumvikana mu mugambwe, ari uko ari abanywanyi b'iyindi migambwe. Ivyo byose bigatuma bapfungwa, canke ngo baragiye mu myiyerekano yabuza Nkurunziza gutwitoza ubugira gatatu. Iyo myiyerekano yariciye mu mategeko, mugabo leta y'u Burundi ifata abantu bamwe irabica, abashoboye guhunga barahunga, abadahunza nabo batishwe baja mu iyo minyororo. Ubu bagira bamare y'imyaka 10 bari mu minyororo ataco bacumuye. Roza Hakizimana akavunira akagohe umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye kwerekana ko koko ari se Barundi, kuko atawo kwitwa umuvyeyi mu gihe yananiwe no kugaburira abo yibarutse. Odasi Kaburo ndagukengurukire. Abantu bashika ku ndwi baragandaguwe harimwo n'abakenyezi 2 n'abandi ndwi bakorewe amabi afatiye ku gitsina, aho bagaruka no ku kibazo kiraba ivy'ubutunzi nk'uko biri mu cegeranyo mwishirahamwe ry'Igiteka bazindutse bashira ahabona kuri uyu wa 21 Ruhuhuma umwaka w'2024. Kurikira Celestin Rurikiye ajejwe gushikiriza amakuru mwishirahamwe ry'Igiteka.
umuhari waranira agateka kazina muntu iteka uhejeje gusohora icegeranyo c'umuntu iheze cyo kuva ku igenekerezo rya 12 gushika ku rya 18 ruhuma umwaka wa 2020. Muri iki cegeranyo turavuga muri rusangi ivyerekeye ubutunzi, umutekano, ubutungane n'intwaro ibereye byaranze ico kiringo. Muri iki cegeranyo kandi tugaruka ku bijanye n'ubuzima bw'igihugu n'agateka ka muntu. Agateka ka zina muntu kifashe ukukurikira: abantu 7 barishwe, 2 muri abo batowe ibiziga, abantu 7 bakorerwa amabi afatiye ku gitsina. Muri ayo mabi twavuze abakenyezi 2 barishwe. Abagirizwa aya mabi nk'uko umuhari iteka waritohoje ni bamwe mu bari mu ntwaro na bamwe mu bagize urwego rw'imborera. Kuyerekeye ubutunzi, umuhari iteka uragaruka ku bibazo byabajijwe umushikiranganji w'ikigega ca leta aho yari yatumiwe mu nama nshingamateka kuvyerekeye ingene amahera yagenewe gukoreshwa mu kugwanya ikiza COVID-19, aho uwo mushikiranganji yabuze uko asigura ukuntu ayo mafaranga yakoreshejwe, mbere akemanga ko imiliyaridi 3,200,000 zabuzwe irenge. Kanunura igihe umushikiranganji ariko arabazwa ibibazo n'abashingamateka, umukuru w'inamashingamateka Gerard Ndabirabe yabujije abashingamateka ngo ntibabandanye babaza uko ayo mahera yabuze, ngo nibabireke kuko nabo nyene badakora akazi neza. Twabamenyesha ko uyo mugambi wo kugwanya ico kiza wari urongowe na Gervais Ndirakobuca, umushikiranganji wa mbere, icegera ciwe akaba yari Tade Ndikumana wahoze ari umushikiranganji w'amagara y'abantu. Kuvyerekeye ubutungane, twagarutse ku rubanza kw'ikibiriraho rwaciriwe Miracle Ndayizeye mu ntara ya Makamba yagirizwa gufatwa ku nguvu umwana w'imyaka 2 n'amezi 6. Kuvyerekeye intwaro ibereye, ikicegeranyo cagarutse ku ntererano iriko itozwa abanyagihugu bo ku mitumba igize komine n'intara ya Kirundo. Umunyagihugu adatanze iyo ntererano y'amafaranga 2,000 nta burenganzira aronka bwo kwitura abajejwe intwaro mu gihe hari ico arondera nk'impapuro canke ngo avome amazi ku mabombo ya leta. Iyo ntererano ngaho muri komine ya Kirundo ikaba isabwa n'abakuru b'iyo mitumba ku itegeko rya musitanteri wa komine Kirundo Habimana Viateur. Eka ikicegeranyo kiravuga kuvyerekeye agateka k'abana aho umwana umwe yaturiwe na nyina ku maboko ku mutumba wa Kinyinya ya mbere muri komine Mutimbuzi. Shantare nyina wa Ciste w'imyaka 7 akaba yagirije umwana wiwe kwiba imboga. Tukarangiza kino cegeranyo dusaba leta y'u Burundi kurengutsa imbere y'ubutungane abagirizwa ayo mabi twavuze atakuraba impunzi. Ruri bikiye Celestin akaba ajejwe kumenyesha amakuru muri Ligue Iteka. Muri Kigarama umwaka w'ibihumbi 2023 mu mabohero 11 yo mu Burundi hariyo abanyororo 13,565 muri bo 134 n'abagendana indwara zo mu mutwe. Byashikirijwe kuri uyu wa mbere na Six Vinyi Ninteretse arongoye umugwi w'igihugu wigenga ujejwe kubahiriza agateka ka zina muntu CNDH Burundi igihe yariko ashikiriza ibyaranzwe n'uwo mugwi mu mwaka w'ibihumbi 2023 imbere y'abashinga mateka. N'inkuru dushikirizwa na Jean d'Arc Gikundiro. Kuko bishikirizwa na Nimuraba yemeje ko muri abo banyororo 13,565 abagera ku 6,794 baciriwe imanza, nayo abagera ku 6,771 bakaba bacumvirizwa, mbere harimo n'abatagira amadosiye. Uwarongoye uwo mugwi amenyesha kandi ko nko mu mabohero ya Mpimba, Muramvya, Ngozi na Ruyigi abanyororo barenga inshuro 3 z'abagenewe kuhaboherwa. Ivyo bigatuma uburyo bafungwamwo buba bubi ku kiremwa muntu. Aha agatanga karorero k'abaheza bakarara hanze mu gikonyozi, mu bwogero canke mu tuyira two mu mabohero. Bimwe mu bituma ibitigiri biguma ari umurengera mu mabohero nk'uko vyashikirijwe n'urongoye CNDH harimwo idindizwa ry'imanza mu kutihutisha amadosiye, gutevya canke kudashira mu ngiro ingingo z'amasentare zitanga umwidegemvyo
w'agateganyo kugumiza mu mabohero abantu bejejwe burundu canke bahejeje iminyororo baciriwe kugira ibitigiri bigabanuke burundu mu mabohero umugwi w'igihugu wigenga ujejwe kubahiriza agateka kazina muntu usaba leta ibi bikurikira: kugabanya ibitigiri vy'abanyororo uhereye ku banyororo bafunzwe hadakurikije amategeko, guhimiriza itunganywa ry'ibikorwa vy'iterambere rusangi vyosubirira umunyororo, kurekura abantu bagendana ingwara zidakira n'abagendana ingwara zo mu mutwe. Isekeza ryo gutezurira abafunzwe bagirizwa ivyaha bito bito rikaba ryaraye ritanguye ku munsi w'ejo hariya mu ntara ya Rutana n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, aho abanyororo bagera ku 558 bagiriwe ikigongwe. Igitigiri nyezina c'abagiriwe ikigongwe kikaba kitarashirwa habona. Mwomenya ko Uburundi busanzwe bufise amabohero yose hamwe agera kuri 11. Ayo mabohero akaba afise ibibanza bigenewe kwakira abanyororo 4,494. Jean d'Arc Gikundiro, nawe ndagushimire. Umufasoni Ahuna Eziakono, icegera c'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU, akaba n'umuyobozi w'ibiro vy'akarere ka Afrika mu gisata kijejwe iterambere PNUD, ari mu rugendo hano mu gihugu c'u Burundi kuva kuri uyu wa 19 Ruhuhuma umwaka w'2024, aho yashika ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye. Ku munsi w'ejo yamenyesheje ko azanywe no gukomeza imigenderanire iri hagati y'igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu ONU kijejwe iterambere PNUD na leta y'u Burundi. Si ivyo gusa, avuga ko mu bimuzanye mu Burundi ari ugutanguza umugambi mushasha ufise ihangiro ryo gushika mu buryo no mu bumenyi ugwaruka n'abakenyezi bagera ku bihumbi 40, ndetse uwo mugambi ukaba watangujwe icese kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 20 Ruhuma. Uzoshirwa mu ngiro ni banki y'ugwaruka BIJE, ibanki y'abakenyezi hamwe na PAEG Burundi. Umufasoni Eziakono yabonanye kandi n'inzego zitandukanye z'igihugu n'abakozi ba PNUD, yongera atanguza umugambi mushasha wo kugwanya malaria, sida hamwe n'igituntu ushigikiwe n'ikigega c'isi yose. Amakuru tuyakomereze muri politike. Umugwi wigenga ujejwe gutegura amatora seni ku makenga ya bamwe mu banyepolitike kubijanye n'abashinga mateka bake. Umugwi wa seni uvuga ko ata mpungenge ufise kubijanye nuko abakenguza amateka azoba ari 10 bivuye ko intara zagabanijwe zikaja kuri 5. Kubwa Prosper ntaho gwamiye arongoye uyo mugwi, avuga ko bategerezwa kubahiriza ibwirizwa shingiro kuko rivuga ko ku ntara hatogwa abakenguza amateka 2 gusa, akemeza ko igihambaye atari ubwishi bw'abakenguza amateka ahubwo ari ico bajejwe. Ni mu gihe abahanye politike bavuga ko ivyo ari umukenyuro ushobora kuba mbere ufise ikivyinyegeje inyuma. Mu vyo kugwanya igiturire, imiliyaridi 4 zaragarujwe na CNDH, uburyo bungana n'imiliyaridi 4 z'amafaranga y'amarundi niyo mafaranga yagarujwe n'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu CNDH. Ibindi uwo mugwi washitseko mu bijanye no kugwanya igiturire nuko abacamanza bashika 50 nabo barahagaritswe mu mwaka uheze. Dr. Six Vinyini Muraba akaba asaba ko ubwo buryo bukwiye gukoreshwa ku mugaragaro. Kubwiwe ngo leta irakwiye gushigikira abajejwe kugwanya igiturire.
ni naha dusozereye amakuru twari twabateguriye. Shimire mwese mwayakurikiranye kuva mu ntango zayo. Uruganda rwacu rwayatorokanije hamwe na Chanel Ntayiraja yari mu buhinga bw'ivyuma. Namwe ndabashimire mwaduteze yombi. Nayo jewe Viator Tori haragira mungu nayabashikirije. Duhane isango umunsi w'ejo naga hwane.